Ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Yesu Kristo abahezagire mwese. Mbere turashimiye Imana yongeye kutugirira neza guhagarara hano imbere y'umugeni wa Kristo kugira ngo tubagaburire ijambo ry'Imana, kandi turashimiye Imana amajambo y'Imana tumaze kumva mu ndirimbo nziza ziryoshe guhera ku bana ba Sunday n'ibikurikira byose byaryoshe. Yesu ashimwe. Kandi nashimiye Imana ko indirimbo zageze ziririmbwa zimeze canke zisa n'ubutumwa Imana yampaye. Navuze nti Imana iradukunda, yabitereye igikumu. None rero hari indirimbo abana baririmba abana batangwe barinze indirimbo nziza. Bavuze ngo bana b'Imana tunezerwe, ngo dufise iki? Reka dusure mu ico citabirizo canryoheye. Bana b'Imana tunezerwe, dufise Imana itubabare, naho vyoba bikomeye, Imana yacu isinzira. bana Imana tunezerwe, dufise Imana itubabare, ibihe vyoba bikomeye, Imana yacu isinzira. Yesu nashimwe. Turafise Imana itubabara, utunezerwe, ngo no mu bihe vyoba bikomeye Imana yacu ntisinzira. Urumva? None rero ibindi turabivugana, reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igihimba ca 4, turasoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6. Bana b'Imana tunezerwe, dufise Imana itubabara. Turaja kuvugana kandi intumbero. Ab'Ifilipi 4, mbega amatara yacitse ni umuco. Ab'Ifilipi 4 umurongo wa 4 batera umurongo wa 6 avuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri, nimunezerwe. Uburwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Ntihagire ico mwiganyira muri vyose ivyo mugomba cwe Imana ryari mu gusenga, kwinginga bifatanije no gukenguruka. Imana nishimwe. Haleluya. Mwumvise rero bana b'Imana tugirende tunezerwe ryari? Tunezerwe iminsi yose. Niko dusomye. Hanyuma barinde ngo bana b'Imana tunezerwe. Dufise Imana igira gute? Itubabara naho vyoba bikomeye. No mu gihe bikomeye Imana yacu nisinzira. Haleluya. Dusome kandi hariya mu cete ca mbere ca Petero igihimba ca 5, cete ca mbere ca Petero igihimba ca 5 ku murongo w'7. Naho turabonaho ijambo ry'Imana risa gutyo nyene. Hanyuma rero duca tuvugana intumbero. Mwahabonye haravuga ngo muyikorere amaganya yanyu yose uko ibababara. Imana ishimwe. Bana b'Imana
amajambo y'Imana y'urufatiro numvise mu mutima twosangira kandi amazemo iminsi. Nagomba mvuga intumbero y'ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yampaye tugomba tuvugane ko dufatiye kuri aya majambo dusomye. Intumbero yayo ni ijambo rivuga ngo Imana yishurira ku gihe. Imana ishimwe. Imana yishurira ku gihe. Ibi bivuze ngo Imana yacu mu kwishura ntihutagizwa. Murabyumva? Imana ntawe yihutagiza. Mwihutagiza namba ntihutagizwa. Kandi Imana yacu hariho mu mazina y'amatazirano Imana ifise, hariho izina ryayo ryitwa Adonai. Bega Adonai murazi icyo bisobanura? Imana irafise amazina mu matazirano yayo. Adonai. Adonai bisobanurwa ngo Imana ikora uko igomba. Murabyumva? Ikora uko igomba, kandi Imana ntawihaririza gwiwa bikoreye iki. Imana ikora uko igomba. Adonai bivuga ngo Imana ikora uko igomba ku nkomezi zayo, ku bubasha bwayo, ikora uko igomba, ntawihaririza. Yesu ashimwe. Yishurira ryari? Yishurira ku gihe. Abaririmbyi bararima ngo yishurira ku gihe. Imana yacu ntibeshe, siko none? Yishurira ku gihe. Rero twasomye amajambo y'Imana yavuze ngo muyikorere amaganya yanyu yose kuko igirane iratubabara. Kandi irindi jambo ry'Imana twasomye ryavuze ngo tunezerwe iminsi yose, ntihagire icyo twiganyira, ariko ibyo tugomba byose ibyo tugomba byose tubimenyesha Imana mu gusenga. Yesu ashimwe. Tubibwira Imana mu gusenga. Gusenga ni kwiza. Yesu ashimwe. Gusenga amababa y'abajana nibyo nsaba kuri data, niteze kumumugisha wari we nziga kuntu sinzoreka kumusenga, nzomukorera amaganya ntazopfa kundura. Yesu ashimwe. Murakoze. Nayishize muri iryo jwi kuko iryo rirabangutse rwose. Urumva rirabangutse ugusenga. Yesu ashimwe. Ngo munezerwe iminsi yose. Pawulo aravuga ngo ndabivuze ubugira kabiri ndabisubiyemo. Sinzi ko hari igihe yabivuga abantu bari bafise ingorane b'Ifilipi. Murabyumva? Bari bafise ingorane, bakunda kubabara. Hariho umuntu wamusanga babaye, hariho umuntu wamusanga yifashe ku itama. Mama yifashe ku itama, amakanya amakanya menshi, kandi biganyisha abantu birahari. Birahari. Gasanga umuntu yamababaye. Nibaza ko abantu b'Ifilipi ngira bakunda kubabara, ngira bicurikira. Kwicurikira, abantu bakunda kwicurikira. Rero abantu usanga no mu rusengero bicurikiriye, bababaye kubera ibibazo kabisa. Ibibazo ni byinshi. Pawulo rero ngo arabitegereza umunsi wa mbere, arababwira ngo nimunezerwe mu mwami, ngo munezerwe. Ikindi giharagara ugasanga ntibanezerewe. Aca arababwira ngo munezerwe mu mwami, ngo ndabivuze ubugira kabiri, ngo nimunezerwe
ubugwaneza bwanyu bubonera umuntu wese, umuntu wese abone ko munezewe. Shengero, ubugwaneza bwacu bumenywe n'abantu bose. Yesu ashimwe, kuko turafise Imana itubabara naho vyoba bikomeye. Imana yacu ntigirane, ntisinzira. Tutari kwigaza dushima Imana, ntisinzira. Uwo kuzigama ntazohunyiza, uzigama abisirayeli ntazosinzira, uzigama ishengero ry'Imana ntahunyiza. Aratubera amaso ngo ntihagire ico mwiganyira, ngo ariko ivyo mugomba vyose ivyo mugomba umubibwira Imana mu gusenga. Aho murakunda gusenga? Yesu abafashe. Mu gusenga ni vyiza, gusenga gukingura ijuru. Yesu ashimwe. Gusenga guhagurutsa Imana ku ntebe. Niko baririmbye ngo iyo twasenze ngo biratuma n'Imana ihaguruka ku ntebe wikaza kugirane gutabara. Yesu ashimwe. Ngorana abantu ntibakunda gusenga, bakunda kwiganyira kuruta gusenga. Jewe Imana yaranyigishije gusenga, kandi je ndi umusenzi. Twese hano bari umusenzi. None hari umuntu atari umusenzi? Utari umusenzi kazi yako. Je ndi umusenzi, kandi jewe sinkunda kwiganyira. Iyo haje amaganya ndazi ico nca nkora, iyo haje ibimbabazi, iyo haje ibingora ndazi ico nca nkora. Nawe urazi ico ukora. Uca ukora iki? Uca usenga. Jewe sinshobora kurandiganyira. Uzoganye ugaramye, uzoganyire ku mavi. Haleluya. Jewe iyo mfise ikibazo sindarandaganya, ahubwo nca mvyuka ngaca muri saro ngapfukama. Kandi sinabigira kenshi, ndabigira gake iyo mfise ikibazo. Ntafise ikibazo naho ndisinzirira. Iyo mberewe neza none umerewe neza uragira. Kuririmba ni iki? N'amashimwe. Haleluya. Kuririmba n'amashimwe. Iyo umerewe neza uraririmba, urashima. Iyo ugowe naho ufise ibibazo bakabonetse. Yesu ashimwe. Iyo nsenze nkumva umugisha mwinshi, nkumva amavuta aramanutse, ngasenga kandi nkishurwa. Haleluya. Murabyumva? Rero ntuzoganye ugaramye. Uzoganyire hehe? Ku mavi. Ivyo mugomba byose mubimenyesha Imana ryari? Mu gusenga no mu kugirane no kwinginga. Hari igihe rero bisaba ko winginga. Imana yacu turayinginga. Yesu ashimwe. Iyo hageze aho Imana uyinginga, Imana irahaguruka. Hari naho winginga ukarira. Yesu ashimwe rwose. Ukarira amosozi. Imana ibonye amosozi yawe ntizobora kuguhanagura. Yesu ashimwe. Ivyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga. Kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo bifatanije no gukenguruka. Erega ntuzokwame gusa usaba, ariko niwagera mu bibazo wibuke ukenguruke. Ukenguruke. Ijambo ryo gukenguruka ni ijambo rikomeye. Ewe muntu adasenga akenguruka afise ingorane. Satani akwibagiza iyo wavuye. Iyo jambo twararyumvise ku munsi wa kane. Haraho ngo Satani akunda kutwibagiza iyo twavuye.
ushitse mu kabazo kanaka k'uyo munsi, ikibazo kije geragezwa rije, ugaca ugahahamuka, satani akwereka turapfuye. Oya, ibuka iyo Imana yagukuye. Haleluya. Ibuka iyo Imana yagukuye, ibuka ivyo Imana yagukoreye, ibuka bya bindi na bya bindi, ibuka ingene Imana yagutabaye. Ivyo byose ubanza ukenguruke. Hajya satani aca atangura kwegera inyuma, kandi igisirika gitangura gusenya kuri kurakenguruka. Mana ishimwe. Rero nagwa ndababarire, hariho ibintu bikoreka. Ndababarire ibintu bikoreka iyo turiko turasenga, ibintu bikoreka mu ijuru iyo umugororotsi ariko arasenga. Haleluya. Ibintu bikoreka iyo abubaha Imana bariko barasenga. Iyo usenga wubasha Imana, hariho ibintu bikoreka mu ijuru. Turabe muri Bibiliya, muri Maraki 3. Igitabo ca Maraki ni igitabo gihereza isezerano rya kera. Maraki 3 dusome, turabe umurongo turababwira. 3 ku murongo wa 16 haravuga ngo, nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza, maze igitabo candikirwa imbere yiwe c'icibutso c'abubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Abubaha Uhoraho. Amen. Aya n'amajambo y'Imana. Aya majambo Imana yabwiye Maraki, kandi ico gihe abantu bariko barasubira inyuma bitotomba, bibaza yuko Imana itabumva, itabagirira neza abantu bubaha Imana. Ariko Maraki arababwira, tumva abubaha Uhoraho uko bimeze. Baraganira. Abubaha Uhoraho turaganira n'Imana. Murabyumva? Reka gusenga nukuyaga n'Imana. Gusenga nukuyaga n'Imana. Gusenga nukuganira n'Imana. Kandi abantu bubaha Imana turaganira n'Imana. Haleluya. Mbega turayaga n'Imana. Mbega wayaze n'Imana. Mbega uheruka kuyaga n'Imana ryari? Ndazi haraba abantu mwama muyaga n'Imana, harabazindutse barayaga n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Abanyamabanga, abanyamabanga, abanyamabanga barahiriwe, bayaga Imana, bayaga Imana. Abanyamabanga barahiriwe. abubaha Uhoraho. Ikorasi yavuze ngo n'abanyamabanga b'Imana. Haleluya. Ega turi abanyamabanga b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibanga ry'Uhoraho rivishwe n'abandi, rivishwe n'abamwubaha. Turabise ibanga tugendana, turi abanyamabanga b'Imana, turayaga n'Imana. Yesu ashimwe. Ingorane abantu bafise ntibayaga n'Imana, bafise indi myanya y'ibindi, ariko nta mwanya ufise wo kuyaga n'Imana ngo uyibwire ibyo ugomba. Kandi satani agwanya uwo mwanya bikomeye, aragwanya uwo mwanya. Ariko abubaha Uhoraho baraganira. Nagwanda babwira ikintu gikoreka rero mu ijuru iyo turiko turaganira n'Imana tuyaga. Jambo ry'Imana rivuze ngo Uhoraho agira gute? Murasikia? Uhoraho agira gute? Batega amatwi akumviriza. Ku bantu bubaha Uhoraho, erega iyo dusenga Imana itega amatwi irumviriza. Irumviriza. Amen. Amen. Hariho Zaburi ivuga ngo, hariho Zaburi ya 34 ku murongo wa 15,
reka dusomera abanyarutse. Uhoraho arumviriza ntibimvire yuko usenga Imana itumviriza ngo ategama. Wabonye asome Zaburi 34 umurongo wa 15. Uhoraho arumviriza. Winyonga z'Uhoraho ziri hehe? Haleluya. Ziri hehe? Ni kani n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwawe. Urabyo twibuke kuyaga n'Imana. Yesu ashimwe. Twibuke kuyikorera amaganya yayo. Hanyuma twumvise kandi ngo igitabo candikirwa c'icibutso. Igitabo c'icibutso, hari igitabo citwa c'icibutso mw'ijuru, ngo candikirwa imbere yayo. Imbere yande? Imbere y'Imana niho candikirwa. Amen. Bijya dusaba birandikwa. Imana ivuga ati andika. Umugororotsi arasaba ibi, andika. Hanyuma rero Imana ikabibika. Hari ibyica yishura n'ingoga, hari n'ibindi biyika. Yesu ashimwe. Ikabika. Hanyuma rero igihe kigeze, Imana yabonye ko bikwiye kwiguha ibyo wayisabye, bikwiye Imana ikakwishura. Haleluya. Bikwiye ikakwishura. Naryohewe abagabo bariko bararirimba. Navuze ni Imana yateye igikumu. Ngo isaha y'Imana igeze ngo ntaki. Siko mwaririmba. Isaha y'Imana igeze. Subira numve muririmba iryo jambo. Isaha y'Imana igeze nta kidakoreka. Isaha y'Imana igeze nta kidakoreka. Isaha y'Imana igeze byose birishurwa. Murakoze. Haleluya. Isaha y'Imana igeze nta kidakoreka. Isaha y'Imana igeze byose bigira gute? Bindira isaha y'Imana. Kuko Imana ikorera ku mwanya wayo, yishurira ku gihe. Imana ntiyihutagiza. Imana ni Adonai. Imana ikora uko igomba. Yesu ashimwe. Kandi Imana ntunayihaririza. Ariko isaha y'Imana. Amen. Abaririmbyi baririmbye ngo mukundwa w'Imana ngo guma hehe. None ubwo si ubutumwa twumvise ngo guma hehe? Mu nzu y'Imana. Nabo nyene nibasubire numve. None si ubutumwa bwavutswe. Mukundwa w'Imana shirako twumve. Mukundwa nawe guma mu nzu y'Imana. Igihe kigeze Imana izohagusanga. Ibyo bibazo byawe bifise iherezo. Igihe kigeze Imana izogucira icanzo. Babyumvise. Bavuze ngo Imana iradukunda. Guma mu nzu y'Imana. Igihe kigeze Imana izohagusanga. Erega hari ingorane abantu bafise barivumbura. Ugasanga umuntu arivumbura. Yarasenze. Ayo kwivumbura ni bibi kweli. Warasenze. Imana yarateze ugutwi. Mwijuru birandikwa muri ca gitabo c'icibutso. Aho kurindira umunsi ugaca wivumbura. Imana ikaja kuraba ati hari hageze ko muntu mwisha bakaraba ngo yaragiye. Yarivumbuye. Yaravuye mu nzu y'Imana. Yaraguye. Twishure wa mukobwa yadusaba wa munsi rya jambo. Harageze ivyiwe birageze kwigwa. Bagasanga warivumbuye. Twishure wa mugabo, twishure wa muhungu yadusaba rya jambo.
ya masengesho wa musi ariko aratakamba dukandika ngo nishure wa mugabo naka, wa mugabo mariko ngo badamwishure, bagasanga warivumbure. Hari ijambo rivuga ngo ntuze wivumbure imbere y'Imana. Yesu agufashe. Nago hanonge ndakubwire ngo guma mu nzu y'Imana. Nago hanonge ndakubwire ngo urindira amasengesho wasenze uzokwishura. Haleluya. Imana yarabibitse. Imana yarabibitse. Imana irazi kubika amasengesho y'abera. Irabitse. Niko abaririmbyi baririmbye ngo Imana irazi kubika amasengesho y'abera, irazi kuyabika. Haleluya. Haleluya. Bwira mugenzi bati Imana yarakubikiye amasengesho. Yarabitse. Ya masengesho wasenga na utarijugwa yarabitse. Wowe ndukume mu nzu y'Imana. Wowe korera Imana ugororoke. Imana yarayabitse. Yarayabitse. Amen, amen. Imana irabika amasengesho muri ca gitabo c'icibutso. Yarabitse amasengesho ya Koroneli. Koroneli yari yarasenze. Umunsi wazabona umumarayika araza amuga ati Koroneliyo, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze shika imbere y'Imana y'icibutso. Imana ishimwe. Wewe guma mu nzu y'Imana. Ubuntu bwawe n'ugusenga kwawe bizoduga bishika imbere y'Imana. Munsi w'igitabo kizozingururwa. Imana yarabitse amasengesho ya Zakariya na Elizabeti. Irayabika kuva akiri abajene Mariye. Baraba ngaho baragera mu zabukuru. Mugabo baguma mu nzu y'Imana. Bakorera Imana. Umunsi umwe bazabumva umumarayika araje asanga Simiyoni ni Zakariya. Zakariya arimo ikarahereza. Kiramubwira ngo ibyo wasabye vyarumvisha. Ati guhera uyu munsi rero madame wawe azokuvyarira umwana w'umuhungu, uzomwite Yohana. Amen. Imana ntiteba kandi Imana nticererwa, yishurira kugira. Haleluya. Baca bararonka umwana w'umuhungu, umwana w'igitangaza. Kandi Imana arayikubikira ibintu vyiza utabizi. Wewe ugapapayika ariko Imana iriko akubikira ibintu vyiza. Guma mu nzu y'Imana. Uyo muhungu Zakariya bibivuga ngo mu bavyawe n'abagore bose ngo nta muntu n'umwe amuruta. Ariko bamuronse batevye, hari ibintu Imana itubikira. Haleluya. Haleluya. Mbega Imana nariyumviriye sanga Imana yaratubikiye amasengesho kuri Tereze. Mbega kuri Tereze Imana yaratubikiye amasengesho. Mwebwe iyo mubona ibi mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Ibi ni inyisho y'amasengesho. Kuronka ikibanza caha byabaye inyisho y'amasengesho. Kuronka n'urusengero nkuru ndiko ndaruvuga naho tutarakwinjira ariko murabona ko bimeze neza. Ni inyisho y'amasengesho. Haleluya. Imyaka ingahe tubisengera, wamenga Imana ntivyumva. Wamenga ntivyumva ariko yari yaranditse irabika. Mu gusengera haduhagaze iki kibanza. Jewe nashitse ngaha 2003 bambwira ati nimugure kirya kibanza. Turagerageza biranga. Turagerageza umuntu aranka. Turaruha turubaka ari ruguru kuri Dorosare. Ariko amasengesho akaguma. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yishura igihe cyayo kigeze. Hari ibintu Imana yabona twe tutari tuzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ibintu Imana yabona tutari tuzi.
hariho abantu yaririndiriye ko bazoza ngaha kugira ngo bakore ibikorwa ibyo twe ntitwari tubizi tugapaparika mu mutwe ntibigenze gutyo ariko Imana turindira ikora ku mwanya wawe. Yesu ashimwe. Igihe kigeze tubona ikibanza kirugurutse turakigura, igihe kigeze turubaka urusengero, amakorona araduka, amadara ariko arabetonwa. None si igihe c'Imana, dutarika Imana yacu ibiganza tuyishime. Haleluya. Yishurira ku gihe Imana yacu, yishurira ku gihe Imana yacu, oh yishurira ku gihe Imana yacu ni nziza, yishurira ku gihe Imana yacu ni nziza. Imana ibahezage. N'aya majambo y'Imana bayumvise, Imana ibahezage. Tugomba dusenga Imana. Mbega uracari mu murongo mwiza, ntaho wivumbuye, nta bituma umunsi wo hava wivumbura ukava mu nzira y'Imana. Uracahagaze neza kugira ngo mugiranire ubumwe n'Imana kandi ubone ukuboko kwayo ikwishure bimwe wasaba. Uracahagaze neza, ntawe wivumbuye, ntawe wagiye mu ntege nke, ntawe wagiye mu vyaha, ntawe ukwizera kwawe kwaheze ugafata Imana y'akantu gasanzwe. Twagomba tuguhamagare n'iri jambo ry'Imana, hanyuma rero wongere wiyeze usubire ujyana amasezerano meza n'Imana, ugendere mu masezerano meza n'Imana yawe. Turaguhaye kaze. Nimba wumva mu mutima arico mpema kubwira kandi wumva ugomba kubona ukuboko kw'Imana mu byo wasengeye, tuguhaye kaze. Haguruka, bangukuze kuri Yesu, bangukuze umubwire, banguka ati naragendeye mu ntege nke. Mbega uyu munsi uracaganira n'Imana canke Satani yarugaye akanwa kawe? Uyu munsi ntukiyaga n'Imana, uyu munsi uraje kuyaga n'Imana. Ukwizera kwaraheze, inkomezi zaraheze, nta mwanya ugize wo kuvugana n'Imana yawe. Turaguhaye kaze wihana izo ntege nke, kandi izo ntege nke wagize nyene zakujanye mu bitagira ikimazi, zakujanye mu vyaha. Turaguhaye kaze kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yumva amasengesho y'abagororotsi, ariko amasengesho y'abanyabyaha ntigisesema kuhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inyonga z'uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi y'abangira ugutakamba kwayo. Ariko igicure c'uhoraho, w'igicure c'uhoraho kiri ku bakora ibibi, ku banyabyaha bakora ibizira. Ntube ku igicure c'Imana, ariko ube ku inyonga z'Imana. Kaze kaze tugusengera Imana ikugirire neza. Imana yawe iri kubohore muri iyo migozi Satani yakubohesheje, muri izo ngoyi urimwo. Usubire uganire ubumwe n'Imana, usubire usenga Imana, usubire umvigwe n'Imana. Ibyo wasabye byarumviswe, ariko ntusubire mu ntege ngo wivumbure. Imana ikubabarire.